ndashimiye umwami arakoze cane agahorana iteka Cawe yamuteye afise urukundo rutagira ingero Yezu Kristu naganze kuri AXIA Vibes TV. Uyu ni wa mwanya w'inkino z'urukundo n'iteka kuri AXIA Vibes TV televiziyo yanyu. Udufasha muri ico kiganiro murabona yuko yamaze gushika, hari benshi mwari mumukumbuye, murazi ko ubuheruka ariho abari bamukoreye mu ngata, none yashitse reka baramutse jewe turi kumwe turiko turafashanya kuremesha kino kiganiro. Muranyumva ni Patiri Nyasa Nkuru Nziza Belanov, kaze muvukanye. Urakoze cyane Pati, ndabaramukije mwese. Shalom shalom bakunzi ba AXIA Vibes TV in Sweden, tutibagiye i Paris mu Bufaransa, tutibagiye babakunzi bacu i Burundi. Mbega muraho? Ndabaramukije mwese cyane mu izina rya Yesu. Nagarutse, nahora mu karuhuko, twashitse impore. Pati ndabakumbuye. Cameraman, warumumbuye. Gira amahoro. Urakoze cyane, ndumva ko uzanye vibes kabisa. Ijwi rimeze neza cyane. Nibaza yuko abari batwandikiye badusaba yuko mwogaruka muri commentaire baza kukenguruka yuko utabibagiye. Reka tugerageze. Ego. None wari watumenyesheje, uratubwira neza, uracajya nino iyugururwa ry'inkino mpuzamakungu zo kwinonora imitsi zo muci hariya i Paris mu Bufaransa. None izo nkino zaraye zisozerewe, ivyo birori byo kuzisozera nta nkeka warabikurikiranye. Gira ico bibwiye ko abakunzi ba AXIA Vibes TV. Urazi yuko abakurikirana AXIA Vibes TV atari bose bagirirwa amahirwe yo gukurikirana ikibiriraho mwene ivyo vy'inkino iyo biriko biraba, kugira ngo nabo nyene bumve ingene vyari bimeze. Ego cyane Pati, murakoze. Nibereye kumbonesha kure. Ego. Imisi ishoboka naragerageje. Ego cyane, mu majambo make vyagenze neza. Hariho ibihugu bitari bike vyari vyaserukiwe. Ego. Tutibagiye vya bihugu vy'iwacu vyo muri Grand Lac. Biga ntitwapfa kuvyibagira. Rega twoba twiyibagiye. Ego cyane Pati. Ego ngerageje kwibuka, hariho abari baserutse muri izo nkino bavuye mu bihugu bitandukanye. Byanga ku majana 206. Amadelegation amajana 206 Pati. Ibaze ubonye nk'igihugu cacu ci Burundi kiri muri izo delegation, neza cyane, kuvuga amakomite olympique amajana 206. Bega Patiri na cameraman, mwiyumvise gute mwumvise igihugu cy'u Burundi kiri muri izo delegation? Uca wumva ko nyene ufise iteka. Amen. Ego cyane, byari bimeze neza. Hariho n'abandi batari bake bari bahari. Nukuri vya ibintu vy'iteka cyane gose. Ubonye amadarapo ariko araduga ibihugu bitandukanye, cyuguti mbega kanyamuneza. Ego. Byasa neza cyane gose. Mbega nko muri rusangi hari abanonotsi bashika kuri bangaye? Ego ngerageje kwibuka, ntihenze, hari abanonotsi bagera ku 10,500. 10,500. Ego cyane. Abakunzi muri ko muradukurikirana kuri AXIA Vibes TV, mugerageze kwiyumvira ahantu hari ibihugu bishika 206, hakaba abanonotsi abatlete bashika 10,500. Harimo akabirya rero Pati. Mbega murazi indirimbo zarimwe. Yo wari guhora araba Pati. N'abandi hari izo ndirimbo zavuga, zari indirimbo z'urukundo, love, zigushira muri
muri mood ego ukumva ko ari indirimbo zigisha ego atari za ndirimbo ushobora kumviriza ukabura ico ukuramwo ego caza indirimbo zimwe inyigisho ego ya nivyo cane kubera izi nkino bari bashatse ko ziba inkino zihuza abantu twari twabonye no mu kugurura uravye ururirimbo Celine Dion yaririmbye ururirimbo rutuma abantu bumva ingene bahamagariwe kuba hano kuri ino si rero urakoze kutubwira ko kantu yuko no mu gusozera harimwo umuziki kandi umuziki burya no kwinonora imitsi birajana neza cyane ego hariyo akantu rero warutubwiye reka tuce tukaduga ko inyuma y'ukumviriza aka karirimbo kariko karaduherekeza ka chorale Saint Dominique utubwire ingene delegation y'abarundi wayibonye abari bayigize ego hari abantu bibaza bati ubwo ni muriko turiko turanuza inkuru uti hari abantu vraiment bariyo batubwire reka inyuma y'uyu mudiho uri kuraduherekeza muri izi nkino z'iteka ucuduga kwijambo ego cyane pati ego Kanyambo Amandine uduge kwijambo bandanye tuyagira rero utubwira ibijanye na delegation y'abarundi muri izo Jeux Olympiques. Murakoze cyane Pati muri iyo delegation yavuye mu gihugu cy'iwacu murashobora kumbwira muri commentaire ugitora ndamuha agashimwe mbega haserukiwe abantu bangana haje abantu bangana gute hari abantu bagera ku ndwi ego nibo bashoboye guserukira kiya gihugu cyacu c'amavukiro ego muri abo harimwo umwigeme ari musi ibiro 78 agira jido mu batarenza ibiro 78 akaba yitwa Ange Sierra Niragira tuciye turamutsa Sierra wacu ngaha hariya Sunzuval turamuramukije gose ego cyane Pati hakaba hariho wagira kabiri yitwa Bericisius Ganira akaba yirutse ku metero 50 muri natation yoga ego hariho wa gatatu akaba yitwa Irusha Lois Eliola nawe nyene akaba yari muri natation mega Pati hafi nta mwana dufise yitwa Eliola gapati Eliora ego cyane ego turamuramukije Eliora wagira kane akaba yitwa Francine niyo mukiza mbega akazina keza niyo mukiza Francine ego cyane akaba yagira imetero 5000 wagira gatano akaba yitwa Celestin Ndikumana ego akaba yagira imetero 10,000 hariho n'uwa gatandatu yitwa Rodrigue Kwizera ego uyu umwe niye ngerageje kwibuka mengo yarashoboye gukomereka ego yagira imetero 10,000 hakaba hariho n'uwundi yitwa Egide Ntakarutimana yagira imetero 5,000 ego iyo niyo delegation yavuye iwacu Burundi ego cyane ego hakaba rero nitwogarukira hajya iwacu Burundi turafise ababanyi Pati ego nabo nyene bari baserukiye ego sinzi ko nogira ko ego gira ko nk'umujyi w'igisahira naho ntibaza yuko hariya ku mushasha cari kiriho ego cyane cyari gihari Pati bisara bya twarabifungura nugira ikibazo ariko gira byaza bije biva mu zabukira sazi ego kandi byaza bimeze neza kuko aragaciyemo turaramukije abantu bari ibukira sazi Gitega centre babandanye baba banywanyi ba AXIA Vibes TV na cyane turashaka yuko vraiment ari ico gisagara ca mbere kuko Bujumbura ni ikiri ya mbere ngiye kugira guhimiriza duhiganwe ego kuko na canku zirikira duga
mbega Bujumbura rirare reka tuhava tubaza kameramane ko nabo nyene bariko baraduga nabo nyene twagiye urumva bakunzi ako karagaciyemo ego muri vya bihugu vyacu rero hariho igihugu tumenyereye cane jewe ndibuka naruka pati hari igihugu ca Kenya ego ico cama gifise abantu babaserukira hariho igihugu ca Kenya hakaba catwaye imidari shika kuri 5 ego hariho igihugu ca Algeria hariho n'igihugu ca Afrika y'Epfo ego nibaza ko ari ivyo bihugu vyabaye bitatu vya mbere mu batwaye imidari myinshi ego cane igihugu ca Kenya caronse umudari w'inzahabu hafi imidari 4 y'inzahabu imidari y'imyakaka tutibagiye n'umudari w'imijumbu apana ibijumbu umujumbu bronze ego baravuga hariho abavuze cane umunonotsi yoba yaratwaye umudari bikamenyekana gose umengo wo mu gihugu ca Botswana arico mutubwirako ego cane pa ego uwo munonotsi yitwa Bogo ego ava mu gihugu ca Botswana yatwaye umudari yirutse metero 200 ego ngerageje kwibuka ego mbega nciye nibuka mbonye atwaye umudari naciye nibuka wa munonotsi wacu Burundi Francine mu myaka yahera mbega iteka twari twararonse tuzoribandanya tuzoronka n'abandi baronka yindi midari ego na Veniste niyo ngabo dare imyaka ya 1996 ndabyibuka ego urumva uwo niwe munonotsi wo mu gihugu ca Botswana ego narumvise bamuvuga cane ku rwego rwa Afrika ego bavuga bati n'ibintu byari bihimbaye cane kubona umunonotsi asiga abandi banonotsi kwizo metero tumenyereye abantu bava muri za Jamaique bava muri leta zunze ubumwe za Amerika aribo batwara imidari ku metero 100 metero 200 rero kubona umunyafrika wacu hariya muri Botswana nukuri niteka kuri Afrika yose abona idrapo ry'igihugu ciwe risamirana ego byarahise ni vy'agaciro cyane ego kandi rega hariho yabamubonye bataja kurondera igihugu babonye uruko bavuga ati umudari watwaye Afrika ego nivyo Afrika muri rusange none mbega aha muri Swede ubwo hari ico bahanovye neza cane pa igihugu mukama yatwihereye nicaye kugenda gutya nawe no igihugu ca Swede caronse ikibanza c'16 ego umengo cace gikurikirwa na Kenya ego cane uca wumva rero ko Kenya ikomeye gose cane gose ego iki gihugu rero cashoye kuronka imidari igera kuri 11 ego harimwo imidari 4 y'inzahabu imidari y'imijumbu harimwo n'imidari argent nyibutsa y'umwaka imidari y'umwakaka ego harimwo abashinga harimwo umushinga yitwa Ahmed David hariho uwo nawe yakina muri volleyball niho umudari wavuye ego beach volley hakaba hariho n'uwundi yagira so arapeshe muri commentaire mu kirundi bacita gute ukicibuka kitwandikire muri commentaire ego uwo nawe akaba yitwa Duplante Arma Duplantis Arma Duplantis hakaba hariho no mu bigeme mbega pati mbega iteka hariho no mu bigeme wagize natation ku metero 50 ni metero 100 ukabona akaba yitwa Sodesrem Saha nibaza ko no muri community yacu y'abarundi n'abanyarwanda dufise basaha ego barahari nibaza ko ibi bikona byumvise zino nkino za Jeux Olympiques navyo nyene bica biza biradufasha
Yego cyane. Ego. Hama iki gihugu ca Suède gapati. Mbega murazi iyo hakanye bimwe bita hiver, Ego. iki gihugu naco nyene kirajamwo muri hariho les Jeux Olympiques zo muri ete. Ari izi ziherutse i Paris. Zo muci arizo ziheruka mu gihugu c'Ubufaransa. Ego. Hakaba ariho na Jeux Olympiques d'hiver. Ego. Ego igihugu ca Suède kenshi ndibuka hageze muri bimwe vyo gusikiya ego guserereka mu Kirundi kurubura tusigare wa kera mu Kirundi kirakunda gutwara imidari. Ego. Reka turindire izo nkino no muri izi nkino zo muco urabona ko baragerageje cyane. Ego ikibanza c'17 ku madelegation ashika 206 bari bagerageje cyane. Urumva ko bagerageje gose. Urakoze cyane Amandine Kanyambo. Turi kuri AXIA Vibes TV, ni Vibes ya Jeux Olympiques. Kanyambo Amandine yari yadushikirije ingene zuguruwe, ubu rero ariko aradushikiriza ingene zasozerewe, umusaruro wabonetse. N'ukuri turamukengurukiye cyane kuba atayaze amasigara cicaro, yari yatwemereye ko azogaruka kugira ngo abaradukoma ishwashwa. Rero mubandanye mufyonda kuri sabone, mubandanye musangira iki kiganiro. Murabona yuko Kanyambo Amandine aba yabiteguriye cyane, tukaba tuboneyeho no kuramutsa umuryango wiwe. Nibaza ko uri kuramukurikirana muri iki kiganiro ashikiriza isi yose, nibaza ko ari iteka no ku muryango. Ego cyane. Ego. Reka dusubire tukumirire amate na Chorale Saint Dominique, hanyuma rero uce utubwira kabijya kizi nkino kuri AXIA Vibes TV. Nibaza yuko kuva mu ntango mwatubwiye mukatwibutsa, twari kumwe twibutsa ko ngaha kuri AXIA Vibes TV ni nkino z'urukundo, ni nkino z'iteka. None wewe wari ijisho rya AXIA Vibes TV muri izi nkino za Jeux Olympiques i Paris. Ico wobwira abakunzi abanywanyi ba AXIA Vibes TV bosigarana inyigisho, kuko ico nico gikomeye cyane. Reka Chorale Saint Dominique itumirire amate, hanyuma tuce tubandanya na Vibes ya Jeux Olympiques. N'umwami w'abami tumushingira intahe. None Kanyambo Amandine, tuyagire ico abakunzi n'abanywanyi badukurikirana kuri AXIA Vibes TV bosigarana wewe nk'ijisho rya AXIA Vibes TV muri izi nkino. Ego cyane Pat, murakoze. Ego. Mwashoboye gukurikira izi nkino, nukuri jewe aho nari nicaye ngumva sinararaba nkongera nkiyumvira, nkagira nti mbega mfatiye muri bijya bihugu by'iwacu. Reka ntanga akarorero, ubonye igihugu cyawe cyasorukiwe, ukabona ibihugu by'abanye niho biri, ukabona amakungu yose nihari, abazungu, abirabure b'iwacu, muri rusangi amanationalite yose yaserukiwe. Icyo ni iteka. Ngaragaje gusubira inyuma gato muri kahise, murazi ko inkino zamye zegeranya abantu mu rukundo, mu bugwaneza, atakurabana nabi. Nico kintu caduhuza, nico gituma ngerageje izi nkino zabaye izi Jeux Olympiques zitegerezwa kudusigira ikintu. Ntitwe kwijana gutyo onye. Mbega munywanya huri uwo ari we wese, jewe vyanyeretse urukundo ruri mu bantu. Uko biri kose habayemwo
abazungu abanyafrika b'iwacu n'abandi bava mu bindi bihugu nta kintu na kimwe cyari kureka kitakuduhuza atari rwa rukundo rw'inkino ego ngerageje uko niko nogerageza kwishura ariko nta kintu rero cyari kiryoshe nko kubona abihebeye Imana bahari ego cyane byari akaroruhore ego kuko kare wamengo izo nkino n'izisi nta wumvamwo ekleziya nta wumvamwo abapatiri nta wumvamwo n'abakirisu babakorera bushake wamengo turikumiye wamengo abantu nabo abakirisu nabo kwikumira turashimiye cyane ico gihugu cy'Ubufaransa cyiyumviriye kikaja hamwe na Eglise Catholique n'abalayike abantu bose muri rusange babishoboye bavyumva erega pati hari abishoboye bagatinya kandi ubwoba burya buradutwara iteka cyane gose buratuma udashika kuco wifuza ariko zari inkino z'akanyamuneza z'urukundo nabivuze imiziki yari ihari inkino nyeranda zari inkino nyeranda ekleziya yagiye ishigikira ngo izi nkino zibe nyeranda ego oya ni ikintu ciza cyane yuko abakristu n'abapatiri bashigikirana mu kujana ubwo bukristu mu bibanza byose nibibaze ikibanza gihuriwemwo n'ibihugu birenga 200 n'abanonotsi barenga ibihumbi 10 bakamara iminsi irenga 19 bari ahantu hamwe biraryoshe umuntu bakabura abantu bashobora kubibutsa ishaka ry'Imana bakabura abantu bashobora kubahezagira nibaza ko cabaye ikintu kimeze neza gose ego cyane reka twizere ko mu myaka 4 aho zizobera Los Angeles naho ntibagiye Los Angeles twizere ko na Eklezia Katolika yo muri Etats-Unis izoseruka naho izoseruka mbere n'ayandi mashenge nibaza ko ari icyumviro uzobandanya udutohoreza c'ubucuti bwa sport n'ivy'ukwemera kuko nibaza yuko no mu kugira iki kiganiro c'inkino z'iteka uri kuri evangelize birimwo je nibaza ko uri kuramenyesha Yezu Yezu turamumenyesha mu nkino Yezu turamumenyesha mu buja kurabagwa ahantu hose hashoboka nukumenyesha izina rya Yezu ego cyane urakoze cyane Amandine kuba udufashije kubona ingene izi nkino zagenze ukaba ugize nico utubwira ku bijanye n'inyigisho twokuramo twebwe nk'abakurikirana inkino kuri AXIA Vibes TV ego reka tumere nk'abagenda bagana umusozo ugire kamo uteye ubutumire uhaye abakurikirana AXIA Vibes TV nibaza yuko hari ibiganiro vyubaka iteka bitari bike iruhande y'iki kiganiro c'inkino z'urukundo n'iteka ego cyane pati ego murakoze banywanyi mwese abadukurikirana hanye muri Swede aho Paris hariko harabera Jeux Olympiques aho muri hose nukuri muze murakurikira ibi biganiro bico kuri AXIA Vibes TV ni ibiganiro vy'iteka ni ibiganiro vy'urukundo n'ikimenyamenya sinze ko muraraba intahe ziheruka guca ngaha zaciye ngaha hariyo nabonye ejo bundi hahise y'umusore akiri muto bienvenue pa niho wibera rasha jewe AXIA Vibes TV sigaye niyo misa ya kabiri iyo mejeje ijya misa kwa altari nyerana canza kuri altari ya AXIA Vibes TV kubera sigandi mukusakizi kuri AXIA Vibes TV singisiba namaze kumenya ibitari biki ego cyane kameraman ntushavure akazi kazokumva hano ugira ikibazo
urumva ko ndavuga ko hariho intahe ya Bienvenue ego yari intahe yigisha iri mu rukundo yerekana ingene Imana ikura mu cavu ikura ego ikaduza umuntu urabona umuntu avuka yarihakanywe n'umuvyeyi yamuvyaye se wiwe na mama wiwe ntabe ari mu buzima butuma hari ico amufasha womenga uyo mwana yoca apfa ariko ubuntu bw'Imana nyene bukamwikiriza rero nibaza yuko nk'uko bivuze dutumirira abanywanyi ba AXIA Vibes TV gutumirira n'abandi kugira ngo bavome inyigisho z'urukundo z'ubuntu bw'Imana muri izo ntahe hari n'intahe y'uwitwa Emeline yatoye akana kakiri gatoyi kari katawe mwumva yuko ari ikintu gikomeye cyane mbega nta biganiro bijanye n'ijambo ry'Imana vyo babi ego cyane pata hari ikiganiro gikunda guca kuri ngaha muri Swede ku munsi w'Imana ifunguro y'ijambo ry'Imana ku munsi w'Imana dushimire na cameraman kenshi ayo masaha ni habari kuko sinibaza ko umusaseredoti wacu avyishoboza ni kuri cameraman turagushimiye gose kuko murandaba amasaha nkaca ngira nti mbega yemwe cameraman yazindutse nyene urana bwa buzima bw'Iburaya uhezagirwe cyane yeza abandanya guha ingomero kandi atuzanire n'abandi bakameramani benshi kandi beranda ngo tubandanye tuduza ikivi c'umukama muri ubu buryo bwo gusangiza abandi inkuru nziza biciye mu nkino biciye mu biba mu buzima bw'abantu ego nkaba tutorangiza tutabwiye abanywanyi bacu ntibagire kugira kakanda k'abafinze sabone ntimukibagire kwa kundi nyene bari banyarukije mu kwezi kw'indwi tugakwiza 1000 n'ubu unye bashobora kugwiza 2 3 kuko padisi babinyarutse emwe umukristu yamarondera gushika kure nidusaba bike Imana yacu si Imana itanga bikeyi biderenganya urakoze cyane kwatura abanywanyi 10,000 kuri AXIA Vibes TV mu misiza tuzobahabwira ingene bizaba ari kudukenguruka ko abanywanyi babaye benshi ntibagiye banywanyi bo muri iki gihugu ca Swede mutumbere mu buraruko ono de la Swede salut Leo Imeo Yelvare hariya na Hernosant Suzwan aturereye cameraman ego namwebwe turabarindiriye aho mperuka mu buruhuko naravuze ko umunsi mukama azadushoboza umusaseredoti cameraman n'abandi bakiriso tuzoja kugira ikiganiro ciza ibiganiro vyiza vyeranda muri biriya bisagara pandi narabonye ko anyotewe ijambo ry'Imana ego cyane urakoze cyane Kanyambo Amandine ntitwibagire rero n'abari hariya mu Kirimiro iwacu Paroisse Bon Pasteur Paroisse iwanyu ni yitwa Paroisse Sainte Famille yo mu Kinama nayo nyene ntitwayibagiye reka tubaze cameraman umengo Paroisse yiwe ni reka azoyitubwira hanyuma rero abantu bo muri Bon Pasteur mu Igitega Sainte Famille ibujumbura abantu bo mu bisagara bitandukanye Rumonge Mwaro ahantu hose hari amacentre urbain ekagushika no mu mitumba abafise agatelefone banyarukire kuri AXIA Vibes TV kuko bafyonde sabone urakoze cyane twari mu kiganiro cy'inkino z'urukundo n'iteka ku bashasha bahejeje gufyonda kuri sabone batari bazi uyu muvyeyi ariko araturemesha asubira ubibwire mwari kumwe na Kanyambo Amandine umunywanyi wanyu abakunda cyane
namwe nibazi ko munkunda cane gose murakoze Yezu abaha inkomezi amina ushobozwa byose na Yezu inkomezi wala uwo twariko ariko arafatikanya na ni Patiri Inyasa Belanove nkuru nziza twari kumwe na cameraman tukaba tubipfurije kubandanya muryoherwa na AXIA Vibes TV muryoherwa n'ivyo muri mwaho muri mubandanye muhana iteka gira iteka giraho muba mubahwe